bakunzi ba EAC live show turi kumwe n'umu top winner song indirimbo nushimwe ni indirimbo ya Marlene 4C. Dorcie, ça va? Umeze neza? Umeze neza cyane. Yitwa KEZA Dorcie, c'est une miss. Uyu nawe yitwa ITEKA Don Diella, c'est une miss aussi. Uri miss na? Yeah. Uri mu miss? Me mu miss ni? Miss. Okay, so ntituje gucakaza abantu. Nanje yitwa Alain Nova IRAMBONA, abandi bagita papi. Turi kumwe rero na Marlene 4C. Marlene 4C. Owe kutavuga. Marlene For C. Marlene For C. Mugabo witwa nde utwidondowe? Nitwa IGIRANEZA Nina Marlene. Hanyuma akijijwe. Hanyuma indirimbo mpimbazamana. Nkoresheje mu gihe wa rap, aririmba n'iyindi myinshi ishoboka. Yego. Urakijijwe. Mugabo hambavu y'ivyo ukizwa n'icyo wahisemwo mugabo usanga wisuma mu gute wiyunganya gute urakora umunyeshuri urubatse bimeze gute? Umunyeshuri hanyuma kandi mu business woman. Umunyeshuri hehe? Kwije. Wigisatanya baki? Niga marketing and management. Hamaro kaba uvuze ko business woman. Singer, rapper. Business woman. Diella ntakanumva. Arahari gusa biraryoshe cyane. Bana umwigeme akiri muto. Business woman. Dorcie, ako kantu hakujanye wewe? Oya nukuri twese ngatura business woman. Ikiryoshe nuko turi n'umukwe twari abakenyezi. Urumva ko ari ibintu rero. Ni kwa kuzi kumwe mu fise mone aya ni 12 yose. Nawe so kwezi kwese mu fise mengo. Numunsi umwe. Nukwezi kunahambaye kuno kwezi kuva na kera abakenyezi na cyane b'Iburaya ndetse Amerika bagwanye kugira agateka kabo kubahirizwa. Rero naho ubunye abakenyezi ubunye biraryoshe baritejeje imbere ubu turabona mu gisata c'umuziki mu bisata bitandukanye. Rero kubona rero banwanisha rero ibisata bibica bitatu nakabijya kiyongera nkuko Marlene abivuze asanzwe aririmba kandi afite n'ibindi ku ruhande izigwa ntinjiza amafaranga ruhande rumwe impande zibiri. Diella umunsi umwe mu minsi majazi 60. Oya si umunsi umwe kwezi kose ngo Dorcie yaje kwivuga yuko abakenyezi bagwanye ariko impamvu bawuse iyo bahise guhitamo iyo Lowi Mars ni kubera iyo manifestation myiyerekana yabaye uwo munsi nyene kugira ngo agateka kabo kabashe kubahirizwa. Rero ni ukwezi kwabahariwe kose. Kwezi mugabo yose nayiwaje. Na cyane amezi yose nayiwa nivyo ga Marlene 4C. Marlene For C, For Christ. Nico bisigura? IGIRANEZA Nina Marlene. Nina. Kweki For Christ. Marlene ni nkuko navuga ati Marlene wa Yesu. Wa Yesu. Marlene wa Yesu, Marlene wa Kristo. Mbega kuka For Christ wagashize kujya. Tangu kuririmba. Dusangiza urugendo hari ryari. Natangiye kuririmba kuva kera nkiri umwana. Ukiri umwana definisi umwana ni kujya kuntu buri kurakuranye no kuraca ubwenge. Nk'imyaka 2-3. Yego, kujya buri kuraca ubwenge mugabo ho naririmba nkasubira mwiza abandi. Hanyuma abantu bakambwira yuko ndabikora neza. Okay. Mugabo ntibyari muri plan nyene ko nzobandanya. Hama après nyene nkuze niho numvise no bandanya. Ndatangura rero kaya natanguye muri 2022 niho nasohoye indirimbo yanje ya mbere. Okay. 2022 experience ya imyaka 4. Igiri kwirine. Hagomengo ni muri 2021. Muri 2021. Muri 2021 ni bitanu rero. Nibiki Marlene amaze kuronka yishimira nk'iyo myaka 5 ya carrière yiwe. Ikintu cya mbere nishimira n'abantu. Narahuye n'abantu. Naramenyanye n'abantu nyene iyo mba ntaririmba tutari kumenyana. Naramenyanye n'abantu hanyuma ibindi navyo nishimira n'ibikigabanje. Hariho amakompetisiyo nagiye ndatsinda. Yego. Nkayahe n'akanya keza kubishyira habona. Naratsinze kompetisiyo yitwa BujaFM Kids
nkitangura wari ufite imyaka ingahe? nari mfise navutse muri 2004 nari mfise imyaka nk'ingahe hafi nko ma 19 uko hanyuma numva iyindi competition natsinze hariho n'izindi competition ziya zito nyene byose kwicara ngo ndazibuke ariko no mu mwaka weze muri 2025 naratsinze competition yitwa KEZA KEZA Song ubushimwe bubiri. Yego watwaye ubushimwe bubiri bwa KEZA Song. Yego kandi yari karirimba rap ni wa undi wa mugoroba yariko aratugirira ibintu kumbe ni wewe ujya nyene baramushimiye na tuni yari yambaye baravuga ko yambaye neza warinze neza. Yego wari uvyiteze irya higanwa challenges wahuye nazo muri irya higanwa nizi niryo ko gutsindira umukobwa umengo ahantu henshi abakobwa barisozestime ku buryo kuba uwa mbere mu kintu kirimo abantu benshi kandi b'abanyempano umengo ntibiba byumvikana hanyuma kandi no gutsinda trofe zibiri carimwe ucumenga waratanze ibiturire canke waragize ibintu ko atari ibyo. Ijya notero niyo yatumye utangura umugambi kumugwiza tunga uri kurakora imigambi yaje gufasha uburembe ya business nk'yayitugi ya business ukora ni abandi ngira ibintu bya crafting nkora amabiju mugabo amabiju. Okay, aza kuyadusangiza hano ngira ngo turaza kuyabona ku mafoto muri Marlene yungutse kuntu vuga kuva yinjira mu gisata c'umuziki urana ko aca no mahiganwa atandukanye ni iki cyo cyarahinduye ubuzima busanzwe ufite avant gutangura umuziki. Nko narabivuze nungutse abantu nico kintu ca mbere murashimira Imana narungutse abantu bavuga ati ngo ufise abantu bagushikana ku bintu rero abantu bagenda barashikana ku bintu umunsi ku yundi bona mu masino conclure ngo ndafise ikintu maze gushikako cyane mugabo ikintu ca mbere maze gushikako kandi nzi neza no cavuga ubwo nyene n'abantu. Iyo business yawe ni twatuje ko uyikorera hehe uvuze kudandaza n'amabiju niyo yakora cyangwa urarangura nawe ukadandaza? Icyo yakora ndagira ama materiel urarangura amapego hanyuma nkasha ndayakora kandi arabingene nogira ahantu hari place niyo mugakuno mama ndacakorera muhira hehe rero adresse turangire tugenekereza mu gisande amuhira n'abayakeneye amabiju yasanga hari oya urashaka kuncontacta business yaje yitwa Pendeza Craft. Pendeza wewe Dorcie nakantu wumva Pendeza tuvuze amabiju twogeranya n'icyo nk'iyo wambaye mwizosi. Yego nibaza ko baza kuyabona baraza kuyabona turaza kubayicishizamo ngaha babibone nk'ama image na Pendeza niyo brand yawe. Ko iki Pendeza ni kubera ari akantu umuntu wese koroha kuvuga hanyuma wambaye amabiju yo muri Pendeza ubupendeza. Urafite indoto yuko Pendeza yokura? Yego ndifuza ko iba mezo niniya buryo aba ari mezo y'amabiju umuntu wese yumvise biju yumva Pendeza. Biju za Pendeza rero murazibona ngaho mwasanamu ngaho mafoto mugabo tugaruke mu muziki indirimbo yawe waramaze gushitahwa n'ubushimwe bwinshi mugabo kandi indirimbo yawe ntushimwe niyo dukoranije hano wasanze wabonye iri mu higanwa top 5 ya live show kundwi yayo y'umunani ukironka makuru yuko iri mu higanwa wari ubyiteze wayakiriye gute? Naranezerewe cyane nanezerewe kubera ko nabonye ko iri higanwa n'izindi rero byaranezerewe kubona ariyo yatsinze. Mbe nyine amakuru yuko ugiye mu higanwa yaronse gute? Ari abantu bandungikiye link bakurukira hama uciye maziki link
naciye ndayirungikira abantu nyene naciye ndayirungikira abantu babwira ati ugende mu ntore. Muri gospel wari kurahiganwa n'indirimbo ya Redemption Voice niba ntibwagiye niba nibutse neza harimwo kandi MT number 1 na Marmar harimo n'izindi ndirimbo ntibutse neza urutonde ntabwo ufise hano hafi mugabo ukibona urutonde warizera yuko hapa bicamo narabyizera ego mu bisanzwe n'ibizogira faith naho ubuhanganye n'abantu benshi kandi navuga ko jene ico kintu naracize kuva kera kubona abantu bagusumba si byiza navuga kwishira hasi kubera babonye ko harimwo abagusumba kubera ko rafet ko irimwo bisigura ko nawe ufise ikibanza donc atanimwe iratsinda mwese muba muri abambere. Okay, uratanya urakwiragije uragiza share urapartage link mugabo kandi bice bimuhira sibyo ga Dorcie na Diella kuko kuri platform Facebook uciye ubu mbere mugabo kandi no mu kiriraho bariko barakura uciye ubu mbere n'abantu watumye bagutore canke nibyo wakiriye nawe utari biteze. Oya n'abantu natumye ngo bantore ahubwo novuga ko nashize force ni kuri Facebook niho nabahimirije cane ngo bagira ama commentaire ego mugabo ibyo bantora kumunani nabishimiye Imana. Ubu rero nushimwe imazi indwi yose isambirana nk'indirimbo yahiswemo yabayise mise amahigwe ya mbere muri ES Live indwi yose mbega nyene tugire akumuse twumvega nasi ibyo tubona rugangiye okay. Biratangaje uko bankwibaza sanga atari kumeze urahebuje ubuntu no kugira neza we nivyo wanyujuje nushimwe n'indirimbo yanje ya buri munsi nushimwe n'indirimbo yanje ya buri kanya nushimwe n'indirimbo yanje ibihe byose kuko ibikorwa by'amaboko yawe ntushobora kubisigura mwami ibikorwa by'amaboko yawe byarananiye no gutahura. Oya nicyo giwe naco murapere aririmbana hama ikindi kintu wifuza yuko twumvise Marlene ubu nyene twumva na Marlene muri kazoza dufate ko Marlene tubwiye umuntu Marlene tuzobona Marlene muri gospel gusa canke turashobora kubona Marlene mu yindi shusho mu misiza muri gospel ntacanga kumushyira mu mbata kandi ibereye inkoko yamutoye. Mbega kumengo usa n'uwo bafise yingabiro no kuvuza ibicarangisho ntabyo wigeze kugerageza mu gitari yo kuryohera? Naragerageje gitari ndabifuza mugabo sivyo kujana ahantu nk'akazi mugabo ntushaka kuzimira uravuga dore mi fa sol la si do ego ivyo onye biranyorohera nta nishaka ufise kuzobigwiza ngo bikomere kumengo byo kubera ndifuza kumenya igitari umugabo watanga kudandaza haba bikunda gaye ntaco gira ishaka ibintu byose n'umwanya no kwipanga birashoboka. Indirimbo rero ubona mbega kuba yaratsinze hari cyo byakunguye nka Marlene For Christ muri carrière yawe? Ego kirahari narabonye changement kuri kukugene abantu bari barayiraba kuri YouTube no kuri imbuga zije za streaming ama platforms ya streaming hanyuma kandi nararose n'abantu inbox banyandikira bakambwira yuko yabafashije kandi ibyo byose nibaza ko ni resultat ziba zivuye ku wayumvirije haba kwihadi. Marlene For Christ twitega ikirere inyuma ya nushimwe hari ikindi gikorwa
kigiye kuza muri mars canke turindire mu kwa kane uretse ko igikorwa cyane twamaze kukibona. Okay, indirimbo nyinshi hazobamwe n'ama-EP habamwe n'ama-album n'ivyashobokera. Amen. Yeah. Yego. ama-EP kume ngo umugambi ushobora abantu bafise abashigikira cyangwa urafise abantu bapushinga buke bugashamo n'inoti. Ndafise abapartenaire none si byiza kubashimira ndafise abapartenaire si byiza kubashimira. Yego ndabashimiye kandi cyane ntibavuga mu izina ndashimiye ndayigoma ndabavuga. Okay, ndashimiye first of all ndashimiye Masa Music, ndashimiye mbega yakozwe na IGIRANEZA nibayikoze. Masa Music cyane ndashimiye kandi na promoteur harimwo Flex promoter n'abandi bantu benshi akantu mva ubushikiriza tutakuba DJ muri ES Live Show twege batatu Alain Nova Diella na Dorcie mugabo mvuti ntegeze kugashikiriza nakahe hama duce dusiga inzira amavuta dusoze. Okay, akantu shikiriza nuko indirimbo umuntu aririmbye abasenze kabiri. Rero indirimbo si just kumviriza gusa, wumvise indirimbo zituma indirimbo iri mu butumwa yumve hama uyumvirije wizere ko usenze kandi wizere ko ishobora no kugukiza indwara, ishobora kukuruhura mu mutima. Because indirimbo irafise power cyane. Niyo wumva utameze neza wumviriza indirimbo. So sizo ko nabivuze clairement gusa namba urushe namba ufise ingorane z'abazo mu muryango canke zo ku kazi handi hantu hose shiramwe indirimbo siruto y'Imana hamuruhu uca uru nushimwe ubasabye nanushimwe bayigiri yabo. Ego nushimwe uyumvirije urashobora kuruhuka. Nuko rero banange bagenzi bakundwa bavukanyi dusozerere hano Diella c'était merveilleux na Marlene 4 ibintu byinshi atubye ko ari For Christ yatugiye ibintu byinshi cyane namutera n'intege. Dorcie 4 arakunyuze For Christ Marlene yatugiye byinshi biryoshye. Rero natumiye abantu bako bamushigikire mu mukano mahiganwa mwohiganwa nawe nuko platform yacu ni Africa Live mugabo urashobora gucanga ukagira subscribe ukasanga zino link n'abandi benshi kuya musupporting bino vyiyumviro bitandukanye vya Marlene For Christ yitwa Alain Nova IRAMBONA nari kumwe na Diella ITEKA hamwe na KEZA Dorcie. Reka tubifurize kubandanya mugira ibihe byiza.